Bagenzi namwe bakunzi bisamiriza iri mbonesha kure Burundi bwiza turabaramukije tuhani ikaze mu makuru kuri no munsi abanyaka bagizwe n'izingo. Ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye rya Gatumba bwatunganije inama kwa 20 ntwarante uyu mwaka kugira barabire hamwe ingene ubumenyi bwifashe kuri iryo shure n'ingene botegura urubanza rujanye no kwibuka imyaka irenga 25 iryo shure ribayeho. Abarongoye akarere k'abaskuti mu Bujumbura nabo nyene barakoranye kuri w'Imana kugira barabire hamwe ivyaranguwe umwaka uheze. Turasubiye kubaha kaze buriho turabe ingingo imwe ukwayo. Ubuyobozi bw'ishure ryisumbuye Lycée Communale de Gatumba bwaratunganije kuri w'Imana igenekezo ya 20 ntwarante uyu mwaka inama yahuje abahoze biga kuri iryo shure, abarezi n'abavyeyi baharereye n'abaregwa basanzwe biga mu mwaka uheza amashure yisumbuye kuri iryo shure nyene. Umuyobozi w'iryo shure Florian Nijimbere aratubwira intumbero iyo nama. Intumbero y'ino nama baravuga kambere kugira hamwe ho ishure ubumenyi bwaryo bushitse nyine gifashe kugira kabiri kandi kwari gutegurira hamwe yubire muvuga yubire n'ijuntu muvuga ko yubire y'imyaka irenga 25 ishure ryazwe mu bijanye nuko ubumenyi bwifashe kuri iryo shure. Umuyobozi Nijimbere yaramenyesheje ko kuva iryo shure ngo rishingwa mu mwaka w'1994 umwimbo wagiye umera neza mu bibazo vya leta ndetse mu mwaka w'2020 aho ngo vyagenze nabi cyane ku buryo bamenyesheje mu kibazo ca leta ku bice 9%. Umuyobozi Nijimbere akamenyesha ko intambamyi ngo zoba zapfuye hanini ku bwinshi bw'abana bari mu masomero, ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho n'abigisha ngo bamwe baba badafise ubumenyi bukwiye mu bisata bimwe. Kuri ico kibazo nyene umuyobozi Nijimbere aramenyesha ico bakoze kugira ngo basubize akanovera iryo shure aho ngo kuva mu mwaka uheze 2021 umwimbo waciye uduga ku bice birenga 50% mu bibazo vya leta. Ikintu ca mbere twihatiye gushiraho ivyo bitwa amarafonsima abanyeshuri baheza mu 9 abanyeshuri baheza igihe cyisumbuye cy'amashuri baraza barasubira ishure kukiga mu minsi yose ndavuga ejour impérial igira kabiri kandi biciye mu bushikiranganje bw'indero barashoboye kuturonsa ko nibibazo by'isuzuma bidufasha gusuzuma ubumenyi bw'abana. Ibyo rero twarabyitaye kuko ubushikiranganje bwasohoye twarabirondeye ishure gasohoye uburyo bashobora kubibwiza hanyuma kandi tubereza abana barabafasha ku bijanye no guhimbaza imyaka irenga 25 iryo shure ribayeho. Umuyobozi Nijimbere yamenyesheje ko intego y'urwo rubanza igizwe n'ibice bibiri. Mu gice ca mbere ngo akaba ari ico kusanura ishure hama igice gira kabiri naco akaba ari ico kuzohimbaza uwo munsi. Abari bitavye iyo nama cyane abahurikiye mu ishiramwe Karikoga iryo naryo rikaba rigizwe n'abahoze biga kuri iryo shure barafasha amajambo baranashigikira ivyo vyumviro. Tubamenyeshe ko inyuma yo kwereka abaraho abagize komite shingwa bikorwa nayo kabijeje gutegura ivyo bikorwa abari bitavye inama baciye batora komite nkenguzo bikorwa iyo nayo ikaba izobijeje kugenzura uko ibikorwa biriko birategurwa. Abarongozi b'abaskuti mu karere ka Bujumbura baratunganije kuwa 20 ntwarante uyu mwaka inama ya bose yo nakababereye ku muberure mu commune Isare mu ntara Bujumbura. Aroni Nahimana asanzwe arongoye umuhari w'abaskuti mu karere ka Bujumbura aratubwira bimwe byaranguwe mu mwaka uheze 2021. Tumutege yombi. Tuheje gutunganya inama ya bose y'umuhari w'abaskuti mu ntara Bujumbura mu ntumbero yo kurabira hamwe ibikorwa twaranguye mu mwaka wose 2021 aho twakoranije abaserukira uburere bw'abaskuti mu ntara ya Bujumbura kugira tubereke ibyo twaranguye muri make icegeranyo c'umwaka wose. Mu mwaka uheze 2021 twaratunganije ibikorwa bitari biki. Twaragerageje gusibura amakanivo ari ku nkengera z'amabarabara. Twarakoze ibikorwa byo kwitanga ibyo twita bonne action. Twarashoboye kugendera abatishoboye bari mu bitaro bitandukanye. Twaragerageje no gufasha abantu aho nikora bari mu mihana mu burere bumwe bumwe.
Bageze namwe bakunze bisamiriza zibonesha kuri Burundi bwiza turabakengurira kuba mwadukurikiye reka tubipfurize kugubwa neza mu byanyu no mu banyu murakoze cyane naho utaha.